Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze. Mu kiganiro Ntumbero cy'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, tuza kubashikiriza uko amakoperative yifashe mu karere k'uburaruko kagizwe n'intara ya Kayanza, Ngozi na Kirundo. Mu bikorwa vy'isuzuma byari vyashigikiwe n'umunyamabanga ntayigayezwa ajejwe ivy'intwaro n'iterambere rusangi, yaramenyesheje abarundi intumbero y'ivyo bikorwa vy'isuzuma. Nkuko mwabibonye uno munsi twazindutse mu gihugu cyose kuko mwebwe mwaje ngaha Ingozi, ariko hariho abandi bagiye mu zindi ntara. Ko ngaha Ingozi hakorera intara zitatu zo mu buraruko. Izo ntara ni Kirundo, Ngozi na Kayanza. Abo mu buseruko bahuriye mu ntara ya Cankuzo, abo hagati mu gihugu bahuriye mu ntara ya Gitega, abo mu buraruko nabo bahuriye mu gisagara ca Bujumbura, abo mu manuko bahuriye mu Makamba. Intumbero y'uno munsi rero uno munsi twariko dutanguza icese gikorwa c'isuzuma ry'ukungene amafaranga yahawe amakoperative yo ku mitumba yakoreshejwe. Turabe ivyabagoye n'ivyaboroheye. Ivyabagoye turabukungene vyokosorwa, ivyaboroheye navyo turabukungene twobitsimbataza kugira tubikorereko mu misi iza. Umwe mu bahinga barungitse kwigisha abasuzuma amakoperative yaratubwiye akamaro k'ubuhinga bwa none bakoresheje mu gusuzuma amakoperative mu gihugu cyose. Ico kizofasha gituma hiyumviwe guhindura uburyo bwo gukora nuko muri ubuhinga bwa none birafise akarusho kuko ubwa mbere abaza kuraba uko koperative ziko zirakora ku mitumba bazokwishikira aho koperative ikorera. Bamaze kwishikira aho koperative ikorera rero bakabishira mu buhinga bwa none, nivyo bakora bakanabifotora. Umuntu ariko arabiraba biri muri burya buhinga bita logiciel, arashobora kubona aho koperative iri, mbere akaraba no kuri carte y'igihugu akabona ati koperative iri kikorera ngaha, ivyo bariko barakora nibi n'amantu z'amasanamu bazoba bafashe, akabona ati bariko barorora byo bariko barorora ngibijya umuntu akavyirabira ari kure aho kumva ibihuha ngo koperative ikora ibi nibi. Yarongeye atumenyesha ko ubwo buhinga buzofasha kubona ko amakoperative yungutse canke yahomvye. Ego tuzobona ko bungutse canke ko bahomvye kuko muri ubwo buhinga bwa none hariho ico bazokuzuza hanyuma ivyo bazokuzuza bazokwerekana neza ivyo bariko barakora, aho batanguriye, aho bagejeje, naho nabo abo vyashitse bakagira akagorane, hari aho bazokwandika ko akagorane bagize. Ivyo byose bazobishiramwo, tubona tuti koperative ziko ziraduga canke izagize ingorane nizi, byose bizaba biboneka neza. Rero ibiharuro byose bazokwegeranya, byose bizoshikira hamwe, hari ikigo kizosha kivyegeranya, ico kivyegeraniza hamwe vyose, ikigo bita media box niho bizoza birashikira ibiharuro vyose, rero bizoza birashikira hamwe. Donc no kuvuga yuko vyose bizoba biri uruhande rumwe, bizoba vyamaze kwegeranira hamwe. Twaregereye abajeje gukurikirana amakoperative rwego rw'intara bakorera mu karere k'uburaruko, baratubwira uko amakoperative angana n'ibikorwa barangura. Muri rusangi mu ntara ya Ngozi, intara igizwe n'amakomine 9, cyo kimwe n'imitumba 298. Byumvikane yuko n'amakoperative ari ku mitumba yose agize intara ya Ngozi. Ni kuvuga ko dufise amakoperative angana n'298, kuko kugeza uno munsi imitumba yose igize intara ya Ngozi iramaze kuba iriko koperative sangwe kandi iriko irakora. Ibyo basanzwe bakorera ahakuru ku migambi ibiri, n'uburimyi n'ubworozi, kuko aka karere k'iwacu ko mu ntara ya Ngozi turiko turaraba ibikorwa nyamukuru bisanzwe bikorerwa mu makoperative.
uburimyi n'ubworozi, ubworozi bw'impene, ubworozi bw'ingurube. Ntiturashobora korora inka ko mu ntango z'amakoperative twavuganye yuko inka naho ari gitungwa kerekana ko umuntu ariko arakora ariko nticunguka n'ingoga. Rero twakoreye ku bitungwa bito bito bishobora kuvyara n'ingoga na n'ingoga, kuko inka abahinga batubwiye ko ivyara mu mezi 9. Duca dukorera rero ku bworozi bw'ingurube n'ubworozi bw'impene. Kuri sezo ya mbere bakironka ingurane, ubwa mbere hoho imbere yuko baronka ingurane y'imiliyoni 10 ku mutumba ko gushika ubu imitumba yose yose iyo ngurane bari batanguye kwiyungunganya ubwabo barakoresha imitahe yibanze, kuko umunwanyi wese yaratanga ico twokwita frais d'adhesion, amafaranga yo kwinjira angana n'amafaranga 6,000. Ayo rero bari batanguye kuyakoresha, mu nyuma bararonka ingurane. Bamaze kuronka ingurane byaragize akarusho kuko baciye batangura barakota imirima minini. Ha ruhande yo gukorera hamwe kabaye n'akaryo ko kwiga gutera ibiterwa bitandukanye kijambere. Uno munsi rero kiretse n'imirima ya koperative, umuntu ariko aratembera no mu mirima bene gihugu arabona ko abanyagihugu batari bake basanzwe muri koperative sangwe ni wabo baca bahindukira bakagenda bakarima kijambere kuko baba babibonye muri koperative. Jeje gukurikirana amakoperative n'amashamwe yo kwiteza imbere ku rwego rw'intara hano mu ntara ya Kayanza. Hano mu ntara ya Kayanza dufite amakoperative sangwe 262. Muri ayo makoperative ya sangwe barakora imirimo itandukanye, ariko hakuru ibikorwa bakora gusumba ibindi n'uburimyi n'ubworozi. Turabona ko hari akarusho kaniniya aho batangiye ry'amafaranga, kuko turiko turaraba abene gihugu imibereho yari iskemeze neza cyane. Turiko turaraba ubu abanyagihugu bararonka umwavu kubera bararose ibitungwa biciye muri ayo makoperative ya sangwe. Ibyo bitungwa rero byaratumye baronka umwavu wo gutabira imirima yabo, bigaca rero bituma abanyagihugu bimbura neza. Haba amakoperative cyangwa abene gihugu bose muri rusangi tubona ibintu bimeze neza kubera ayo makoperative. Hanyuma n'akarusho kabayemwo, murabona ko abene gihugu bace bakorera hamwe, barakunze ibintu byo gukorera hamwe cyane, birabanezera. Ibintu byo gukorera hamwe rero byarabafashije kugira ngo n'umwimbu uheze wiyongere. Intara yacu ya Kirundo uko naserukiye udutwara mu ntara igizwe n'amakoperative 193, akaba akora ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, ariko hari amakoperative ashika 6 akora ibijanye n'ubworozi n'ayandi 187 akora ibijanye n'uburimyi n'ubworozi byose hamwe. Rero amakoperative yacu harimo arakora ariko kiva bene igihugu barayitabiriye, ariko rero hariho amakoperative usanga agiye ahura n'utugorane tumwe nk'ibitungwa twagiye turagura bigapfa, cyane nk'ibitungwa by'ingurube. Aho n'ikindi kibazo kijanye n'ivy'uburimyi, aho usanga sezo itageze neza kubera ikirere, ugasanga hariho nk'amakoperative arimye ariko akacaka nk'uruzuba rwishi ntiyimbure. Ego cyane ibyo twagiye turahura nabyo, ariko hariho n'akandi karusho, hari amakoperative amwe abene gihugu bayitabiriye neza, bagiye bararonka akarusho. Ugasanga hari amakoperative nk'ibitungwa byororotse, ugasanga ubahageze aho koperative ku mutumba, usanga abanywanyi barimo bararonka ibitungwa bashobora gutungira amahani wabo, bakaronka umwavu, mbere bigatuma bashaka kuja hamwe n'abandi bakaterana ivyiyumviro byo kwiteza imbere ku mutumba. Akunguko kariho kuko abene gihugu bagiye mu makoperative, urabonye ko gukora mu makoperative arico bimaze, ko nko bijanye n'uburimyi hariho abaciye bungukira nko kubona ukuntu batera ibiterwa bimwe mu ndimiro bikaba bakamara bakajya kubikora mu mitumba iwabo cyangwa mu mihani wabo. Bamwe marongoye amakoperative ari muri ako karere baratubwiye ibikorwa bakoresheje amafaranga baronkejwe nuko ibikorwa vyifashe muri iki gihe. Ari mu mugambi twashize imbere nyamukuru, twashize imbere uburimyi n'ubworozi. Mu bworozi twashize imbere igitungwa c'ingurube. Mu burimyi naho turima imbuto tumenyereye ngaha nyene ku mutumba wa Karamagi, ibiharage, amasaka, turarimye no mu gihe cici ibirayi. Hanyuma mu gitungwa c'ingurube no kuvuga yuko twarabanje turakora ikiraro sojamwo, hanyuma turazigura, tuziguze turaheza turashiramwo n'abakozi bo kuzikurikirana n'ibifungurwa ziza zirarya.
kuvuga rero muri rusange twebwe tubona yuko mu bworozi twari ko turunguka mu by'ukuri ko twari tumaze kugira ingurube twaguze ingurube 10 nazo zirunguka ingurube zishikira 54 mbuguru 54 zimwe twarazishoboye kuzishamurira abanywanyi hanyuma izindi nazo turashobora zari mu kiraro rusangi gusa twaragize ingorane mu imisi turapfisha cyane imbuguru ntonto zarapfuye twarashoboye gutakaza imbuguru zishikira 24 ego mugabe izindi 38 ziracyari mu banywanyi ivyerekeye uburimyi hamwe twarungutse mugaba handi naho ntitwungutse nko ku gitegwa cibiharage twarateye ibiharage binini twimbura ibiro hafi 500 aho twarungutse ariko harane twateye bitoyi twakuyeyo ibiro 200 turavye ukuntu hari hangana n'ingufu twakoresheje aho tuvuga ko tutungutse kubera imvura nyinshi n'izuba wasanga rimwe ryaka rikaba rirerire hanyuma kuvyerekeye igitegwa c'ibirayi twarakotesheje mu mwonga ahantu h'hegitari nka 2 twarimye muci hanyuma byadutwaye ibikorwa byinshi cyane kuko twarakoresheje umwavu mwinshi n'imbuto twayiguze izimvye ikintu twarashoboye gusa kuronka umwimbu ungana ni toni 2 bironka 500 hanyuma gusa tugiye kubigurisha twasanze igiciro gisa n'icyagabanutse twagurishije ku 500 kandi twatwizeye kubigurisha ku 600 niho hantu rero dushobora kuba tuvuga tuti twahombeye kuko twakoze ku mahera menshi 2305 hanyuma mugabo tugiye kwimbura umwimbu twakuye urashimisha mugabo tugiye kugurisha ku isoko dusanga ibeyi yarakorotse twakoreye mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi twarashoboye kurima turarima ibigori n'ibiharage n'amasaka hama mu gisata kijanye n'ubworozi twaroroye ingurube nukuvuga mpeje kubabwira ko mu buryo intango igoye dutangura kurima ibigori byaraduhombeye cyane gose ariko dusubire ntitwacitse intege twaciye turima ibiharage turashobora kwimbura ibiro bishimishije mbere ubu naho twimbuye amasaka nayo nyene arashimishije ariko ku kijanye n'ubworozi niho twagiye turahura n'intambamyi aho twahereye ku ngurube zikuze 9 hama turazorora intambamyi twagize haciye habaye ikintu cyuko zivyaye habura amashereka gutyo zikaza zirapfa cyane gushika rero no munsi tukaba dufise imbuguru havutse imbuguru 81 ariko mwizo 81 40 zarapfuye tukaba hakaba hari izo twashamuriye abanywanyi mu kubabitsa mu ntumbero yo kwitunganya kugira je dushobore gusubiza ingurane leta yaturonkeje kugira twiteze imbere tunako umusaruro uri kuraboneka neza n'umwimbo cyane cyane dufatiye matongo dufise kuko turunguka umwavu hanyuma tukaca abashefu b'indimo nabo baraca badufasha ingene turima kijambere no muri amakoperative yacu muri hegitari tukaca tujye n'akaruhuko kurima n'imirimi wacu mu matongo yacu bigatuma dusarura ivyo neza ku mwimbo ufise tutarusha dusarura kuko mavu ikirundi watugora kuronka cyane kandi bizodufasha no kongenera hano muri sango yacu turiko turima kijambere yama bene y'imyavu twashiramo mu ntuze ya muri hegitari akenewe duce tuza turaraba twese tukikoze mu ruhongore rwa sangwe turaronka umwavu dushaka kuca bigira akarusho kugira duce turonka umusaruro umeze neza kubera umwavu uturagiye kuwironkera abantu vyagiye biradukangira cyane cyane abantu tugiye turabona ibihombo twebwe twararavye dusanga mu bintu uburimyi turabukurikirana cyane kandi turaburima gose kandi turafise n'amasi amera iyo ahinguwe n'umwavu muga tumaze kuraba ibiharage twagiye turarima tukabona amabene y'umwavu twagiye turagura ibene twigura 100 dushira mwiyo hegitari kugira bitigira bikwire by'umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu tukaca turufata n'umurima nka twe turimamo tukotesha iraki 3 dukota turavye ivyo bihage twarimye twarahomvye niko gusa tuca tubona twahomvye mu burimyi tukaca tubona yuko mugabo mu bworozi twarungutse
niyo tuvuga ati tuce dushira mu burimyi irumva izo miliyoni 10 kandi ntazo tworose dusubiza mugabo utabona yuko tubuze mu burimyi turashaka kuronka mu bworozi kandi n'uburimyi ntitubuheba gose ko bivana n'ikirere hari igihe twunguka umuntu ashaka kurima kunguka bivanye n'ibihe n'ibindi bihe usanga twahomvye siko vyama navyo nyene biravana n'ibihe. Batubwiye ko iyo basoromye canke bagurishije igitungwa baca bashira amafaranga baronse mu bubiko agaheza akabafasha kurangura imigambi kurikira. Amafaranga turose tugurishije ibintu dushira kuri konti akaca afasha rero gukora kurangura imigambi ya koperative kuko no mu imisi ryangurane yari yaraheze twikora kuri ayo mafaranga twashoboye kuronka mu myimbo twagurishije. Uwari yarungitswe gusuzuma ikoperative Kanyinya yo muri komine Kirundo yaratubwiye uko yasanze yitunganije. Kugeza aho tugejeje tuvuganye n'abarongoye iyi koperative mbere n'abanywanyi nyene be iyi koperative batubwiye imitahe bagiye barakoresha kuva iyo koperative ikivuka baratubwira ibiharuro by'amafaranga bagiye bararonswa haba ajy'amafaranga leta yemereye aya makoperative sangwe y'imiliyoni 10 ku mutumba umwe hambavu yayo batubwiye n'ubundi buryo boba bararonkejwe n'abandi bafasha na cyane cyane ababafashije bimvukira bo ngaha nyene mu Kirundo bavuka kuri mutumba tugerageje kuraba gufatira ku byo twari tumaze gutororokanya hari aho dusanga kumbure tutoca tuvuga ngo barateye intambwe gose barongotse ariko kandi ntitwavuga ko biteye ubwoba bose kuko hari aho usanga mu burimyi nko mu burimyi hari igiterwa kanaka usanga ivyo bimbuye biri hejuru gato y'ivyo y'umutahe bakoresheje hariho rero n'ibindi rero usanga batashoboye kunguka cyane ariko byo bikavana tukibaza ko bivana n'ibihe by'uburimyi babakoreyemo tukibaza ko ari kubera ko ahanini byari bikiri mu ntango aho usanga ibikoresho bimwe bagiye barakenera byari ibikoresho by'ibanze bisaba amahera uri nk'ibi byo kurondera amatongo yo kurimiramwo aho usanga koperative yategeza gukorera mu itongo yiguriye cyangwa ugasanga itegeza gukorera mu itongo yakotesheje mbere ukaca usanga rero bene ivyo nyene byatwaye uburyo umutahe ufadika ku buryo kubera ko tukiri mu ntango ushobora gusanga inyungu itabaye ndende gose tukibaza rero yuko aya makoperative akeneye kunganirwa nkuko mwari mubishikirije. Bamwe rero mu bene gihugu twaganiriye batubwiye ko hamwe bungutse ahandi bagahomba baca basaba leta ko yobandanye bafata mu mugongo. Twebwe turavye twebwe mu biharuro twariko turaharura tumaze imisi duharura muri komite turaba nabe n'igihugu ko tumaze kubona izo ntungwa twari twaguze intungwa 94 ku giciro c'80. Twe twafashe amashashi mato kugira umunyene gihugu canke umuntu ari muri sangwe zibe nyinshi kugira umuntu wese ashikirwa. Nko rero tumaze kubona tugeze ku 150 135 turana yuko nabandi batashikirwa bashaka gushikirwa hanyuma tukabona yuko ubu imiliyoni 10 mu biharo dufise turabona yuko imiliyoni 10 naho twofata izo ntungwa zonyene tumaze kuba tuziha agaciro twaziguze ku 80 mugatora kubizi intungwa imwe irageze nko mu 120 cyanya ari kararenga twe turana yuko amafaranga baduhaye miliyoni 10 turazibona n'inyungu turashaka tumaze ko tubona ko ariko miliyoni zikiya ziriko zirarengako leta ico twoyisaba ico twitswa nk'ubu turabona ko twimirije gukora indi migambi ko nk'izi miliyoni 10 twarazimariye mu ibi bitungwa mubona byandagaye ngaha ndavuga kugira rero tubandanye nk'ibi bitungwa leta ico twoyisaba byiza ko byiza bose bakadufata mu mugongo kabandanye dufashe mu mugongo nkumbure bishobotse ikadusahiriza ikatwongerereza nk'agatahe kuko nk'ubu nk'izi miliyoni 10 twazishize mu bitungwa muri rusange ndaho ziko zaduza ibiharuro tubona mu mafaranga mugabo nk'ubu kujya dusoye kugira undi burimyi n'ibiki turashaka ko umva cyo duca tuguma duhagaze byari byo bavyiza nka leta ko rero twizeye igasubira ikatwongera ubundi buryo hanyuma tukaca dukora nk'indi migambi yo kudandaza tukongereza hambavu y'izi ntongo. Ego twababwiye uko intango igoye twebwe turavye ntitwoyaronka yose ariko ndibaza yuko twosanga tugwama nka makeya
dusaba leta tuyisaba nkuko yamye ari umuvyeyi wacu akiyumvira ko twe kwiteza imbere ko yoraba ahubwo ari bishoboka ikatwongera n'ubundi kugira ngo turabe aho twahombeye ubunya turabe ko tuhari cyo hinduka twakosora. Turabizi twatoye kandi tuzi ko azosubizwa ariko intango iragoye. Hariho amahera menshi twashitse mu bintu tuvuga bitunguka nk'ibiraro n'iki amahera atari make. Hanyuma murumva niyo ngora twagiye turagira imbuguru zagiye zirapfa kumbure iyo zikura nazo zikavyara twogiza kunguko. Twifuza yuko hamwe botongera ariho vyogenda neza kuko tuzaturishura buke buke kuko aho tugejeje ubu nivyo tworohera kwishura ya mutahe wose baduhaye ya ngurane yose baduhaye. Hamwe bosubira bakatunganira kumbure tukabona aho twihenze tukakosora tukabona nk'imbuto twateye zitunguka tukaja muzunguka twabona ibitungwa twahombeyemwo ko nk'ingurube twagiyemwo twarabonye yuko mu by'ukuri zaradutwaye uburyo bwinshi kuruta ubwo twakuyemwo twoca tuja rero mu bindi bitungwa kumbure vyunguka gusumba. Twoca rero tuca tubona akaryo kuza turishura buke buke kandi tukashobora no kwishura na yose. Mu kurangiza umunyamabanga ntayagayezo jejwe intwara n'iterambere rusangi yamenyesheje amakoperative ataronse amafaranga mu gice ca mbere ko azoshikirwa mu minsi iza. Amakoperative ataronse iyo ngurane mu bisanzwe ayetanzwe yabaye intambwe ya mbere kuko mwari muzi yuko twahora ubushikanganye bwahora butanga miliyoni 570 muri komine. Kenshi yaca agenda gukora ibikorwa byo kubaka amashuri amavuriro n'ibindi bikorwa novuga vyifatiro kugira ubuzima bwa komine butera imbere. Mugo turiko turaraba twasanze araheze imyaka 2 twarahinduye tugatuti reka tubanze tubahe imbuto zirobanuye tubahe n'ibindi bikoresho byo burimyi n'ubworozi. Mugabo naho nyene dusanga haragiyemwe agatosi kuko abantu baguma bagoye niho twaca duhindura leta yahinduye rero ti oya ubu nyereka amafaranga tuyatange ashike mu minwe ya beneyo direct. Iyo ni intambwe twatanguye mu mwaka uheze. Ubu rero ni intango tugomba tubandanye n'abandi rero bogira umwizero nta kibazo gihari kuko niterambere riva ku myagiro ikamusubirako nico civugo ca demokrasi. Twebwe rero nico tuhagazeko abene igihugu bose batekana kuko abungutse bazoha abandi abaguze ibitungwa bazoha abandi bazobokorera abataragura nabo leta irabitwararitse ubwo tugume ku kivi twese turime twimbure kandi tufise umutima mwiza turi kumwe twese birashoboka. Akaba ari no ngaturangije kino kiganiro naho utaha.